Hello everybody, ndabaramukije benshi bakunzi ba Burundi Kingdom TV. Uyu munsi mwaba mwibaza ati nibiki uyu munsi turaho bita mu Gasinga, murabona barabara turimo ni barabara rije It's coming. Twaje twumvise yuko wa mu bodyguard twigira gutumira wa wundi yita Titi bodyguard ari ngaha mu rugo tugira twinjira mu ngira mbone ubunyene batubwiye yuko ari yari ntavyazi ko twamuteye ariko muri kano kanyeraza kubona yuko twashoboye kuza kugira ngo dushobore kumwerekana kugira ngo atubwire ibikorwa ari mu batubwiye yuko ari muri sport. Ubu ari kubakurikirana turasabye yuko muza kugira subscribe, share, comment kugira ngo uvire mu bishasha ukumira formidable tonate admirable. Yes, tugende cameraman tugende kugira ngo dushobore kumwigira neza. Ubundi barabara bigenda muri ETS Kamenge kuko batubwiye ashobora kuba ari mu rugo. Kuzi wa Burundi amukubise n'akagumu n'akamwe ndazikunze Teguza ngo ari gusanga kwa abana titi twarose nkuri kuri ngaho meze bo kimeze fresh ndabona nakayashika amaze kubira fresh bros uri bo mwariko murakwana ni biki cyane mwari mu mukino nyene bisanzwe muri chauffement tu muri chauffement titi ko shobora kuvugana ariko namo mavuze kuza sare urumva wowe urasanga ufise akazi mu matira petit man apana urafise akazi usanzwe ukora tumaze kumenya ahantu uri turaza kugira ngo ushobore kumenya ibikorwa ushobora kubwira none nk'ubucuzo gacuni ngukonyene ugacusanga umuntu yiteguye oya kameme natwe ndibaza yuko umuntu aciye agira ahantu cyo byumvana none we ntitaya cyane ingana cyo naho mbona imbaga mana nta twashobora gukubitana nyene box reka ntusomye bafite umugani ngo ntusomye uze bivuga ngo ntusomye ntusomye ndibaza nka cyo nteye ingo sinogaruka none wayibonye umuntu ko ndatiye tugende twagiye tugara Hello everybody, twababwiye yuko turi aho bita mu Gasenyi, nuko ni mu Gasenyi twumvise yuko Titi ari karagiraho sport kandi tugihashika mwabonye yuko byahaswe kugorana ariko byabaye ngombwa tubonanye nawe kandi ngira ngo turi kumye kugira ngo mushobore kumenya ibikorwa byiwe byinshi. Titi ahantu uri kuri ahantu kongiranye ibikorwa vya minsi yose nsanze nkora sport ibikorwa vya minsi yose byawe ni sport ni bwo buzima bwanje kenshi ariko abantu bakuzi ku gikorwa cyane ni sport gusa cyane hari n'ibindi bakuziho bodyguards kwandinda abantu ako cyo myacho cyo mbere ko nja kurinda abantu si mfisi yo mba ndi kugerageza umubiri kugira ndaho manzu wubake neza bakunda kuvuga yuko kubaka umubiri ari ugufungura gusa urumva na sport irakenewe cyane. Sport nico kintu cya mbere mu buzima bw'umuntu. Haje nka sport uyikora kangahe ku munsi? Sport ndayikora mu gatondo no ku mugoroba. Mu gatondo ku mugoroba iyi yari yo ku mugoroba gatondo wari wakoze nakoze no nahinzwe kandi gukora bishitse nkimva sinkore bikanza mukonya ariko kawaida jewe nkora sport igihe cyose hari abantu bagerageza kumbwira ngo braza kufanya sport sana ngo sio njoko nani ngo sio njoko ganguko ya jemba ndiko nkora sport kugira umubiri wanje ndazi curonda kuko ndazi yuko umubiri icumenyereje nico nyene afu aufanye sport iri uganguke bijya bintu byo kuganguka kugira umuntu aguma vyimba ubikora kugira umubiri nyene ndagerageza uburyo bwose nka sport uburyo nguma ndi en forme
sinyene kuvyimba mvyimbiganye kubyumo ya ngira sport nyene z'umubiri wose. Muri uwo mu gusanzwe ukora ikintu bisangije no kuko ni benshi babukora ikintu bisangije wewe ni cyaha. Voilà, ni benshi bakora kabisa, ni benshi bakora ariko byinshi nisangije ndetse n'abantu bonyene abantu ku bwabo bivanye na amafoto amavideo baraba umuntu ashobora kuvuga ati bya foto naboneza abana kanaza foto naboneza babandi nimeze cyo kimwe ndabona urya muhungu urya ahagaze arateye ubwoba hame ikindi naco muri je ndemera neza yuko na technique y'imigwa yo kwigwaniraho yo kwidefenda ndi nayo ico nyene nico si ibintu byo kuva ngo mvuye mu quartier mvuye guterura icuma hari abava mu quartier bavuga guterura icuma aco yumva ko agiye kugira bodyguard sekiti kumwe ntazi no gukinga ingumu ntazi no kugirane akaca yumva ko yacacuma karico gituma kiza kumugera mu byo usanzwe ukora mu byo wisangije hariho igikorwa cyo kugira ngo ushobore kwigwanira hariho benshi bakunda kuvuga yuko ibi bikorwa vya bodyguard security musanzwe mukora ari vyiza yuko byo ushobora kujana n'imikino ya karate kugira ngo kumbure ujya muntu ushobora kubucungireye nk'ubuzima kuko uburi hagati y'urupfu n'ubuzima kuko baje kugutera burya umuntu wa mbere bahera ko ni wewe imbere yuko bashikira ujya hariho benshi bavuga yuko rero ivyo bikorwa bijana n'ibintu vya karate niti dasanzwe azina karate none baruzi ko ari ibintu bapfa kubonora byo konyene ati ngo tugende ngo nokwanga hari umubiri ubona mfise watari kuyonje nza gucunga abantu ariko ubuza kumamagara azi yuko mfise impano muri jewe bajya abantu bari muri ibi bikorwa musanzwe mukora badagira karate babyiki usanga ari ubugangi gusa ugasanga ahabwa ico no hano bajya nta nico no babyabo bo ko mbwira kawaida baba abiyumvira ko bubahamagara bo kuko abiyumva ko abo bakunda abantu ngo bavyimvye batade je bajya ntaco no bavuga ko bo baba ko birondera kanoti none nyiri kubahamagara nimba kunda abantu bagangutse atavuga ati je nkunda atazi ico ari cyo jewe mpamagagwa nunzi azi impano mfise muri jewe numpamagara kuko suvangwa mpamagara kwa ngo nzi ngo nteruye ivyuma oya mpamagara kwa azi hari ikindi kintu muri jewe azi ko ndanabishoboye rero bajya babikora ntaco no bivuga ko kenshi uhorwana we kugwana bibaye ngombwa abantu batera amabox ibara rikagwa ariko si ukuvuga ngo ngwana kubera ngo nimvire bwana cyangwa hari umugiye umuntu akurengera cyane nabo bavuga ngo ugenda kwitura ubutumwa nako hari igihe umuntu akurengera cyane umva cyane bigasaba yuko wivuna kandi tureke naho umuntu akatakurengera swati umuntu ashobora gutegera kugira ugirire nabi yamaze kukwataka akaza nabi akaza azanye ikintu ugasanga nawe uri tayari usanga ako n'imana ibirimwo nawe uzi technique yo gwa n'imana ibirimo kuko ari gihe ashaka guturuka inyuma ugasanga ako bivanye n'ukuntu imana nayo ne yabikoze na bwa bumenyi bwawe ahaje ndafise inkovu nyinshi ngaha mu mubiri bivanye n'ukuntu gusa ugiye uragwana urabaye mugwana uko ntegerewe nigwanaho ugasanga baragucumise mugabura ako bivanye na bwa nka chanete na bwa technique sanzwe ndize Yes bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwamaze kubona umuntu twari kumwe uwo twari twagendeye hano mu Gasenya aho bita kuri barabara rya ETS Kamenge niwe haje kutubwira ibikorwa byiwe asanzwe akora mwamwumvise ibyo asanzwe akora nahawe kumenya ushobora gukora ariko icyo no gusaba ntuguma undaba gusa icyo no gusaba no kugira subscribe ukagira comment ukagira share ama partage menshi kugira ngo tubandanye tubahereza ibikorwa byinshi titi ndagushimire cyane ndabashimiye nanje TV online ya Burundi Kingdom TV kuko ntaguciremo jewe ahanakoze nisanzwe ko navuga ati umuntu ashobora kuza kunkora ko titi amutera ingoma imye gusibarariza ko ari gubu no umuntu umva yakuza yitwaje kugira aze udutira kati cyo gitumubona navuga nishira nkizana bakunzi ba Burundi Kingdom iyo haza nk'umuntu akankora ko yari box imye yatari suko ntaherere twari kugira icyo vyumva natwe kuca ndi kumwe n'icuma ngaha ibara ryari kugwa ndagushimire cyane rero bro voilà merci nanje ndabashimira ahanje reka ndababwire nti murakoze cyane ciao